rero n'abagabo bagenda hanze kwera ko abakobwa umugore yazanye atabye ashoboye urumva rero nibaza ko ari co baba barapfuye kuri jewe kuko sinumva ukuntu umuntu mwagira mariage mubane mubyarana umwana bwarimo nakagageso k'uburaya gututonyugwa n'umuhungu bari wawe bariho she bariho babakobwa rero twari ko turavuga babakobwa usanga bagenda kurongorwa bashaga urumva barabaye abamama hari hasigaye gusa ko naho ubundi umuhungu wewe uri umukobwa atamigenderane n'abahungu benshi waruzi atabahungu benshi uzi umuhungu ari we wese uko bameze kose arakunyura donc urumva kunyuzwe Kuri byari bimeze gute gari je ko byari bimeze oya je vraiment ndanyuzwe murambabarira imvugo ngira nkoreshe baravuga yuko muri no misi ngo bakobwa ngo isugi ngo sigarinye baravuga ati wanyu muraroga abantu babigira nk'ubusa wowe mumaze kubihurizaho kamwemerera hama kandi uzi uri suri ko ari bazona gutwara kandi samedi zakagutwara aho ntaho bihuriye no kutanyurwa samedi ija ibintu byumvikana ko Alice byabaye samedi umukobwa bikamunanira gusura imbere y'umugabo wiwe urababara imvugo nkoresheje usanga bagitinyana urumva akavuga ati mana ndahema gute twicaranye na madamu kweri kandi birafatanye no kuba n'ukuntu mwari mubanye muri fiançailles uyo rero umva mubaze kubana aguma gutinya ntashaka kukuyugurura ko ngo asure kuko asanzwe azi kubizi ko basura birumvikana Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Buja TV, the #1 channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cyama kibazendera bishasha muvuga muri industry ya Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tumaze dukingurikira Imana hama dusubira dukingurikira nabwo bakunzi ba Buja TV bakunzi ba Bude kuri mikoro kumwe na Benny hamwe na Krista La Lion. Ni bo hello bakunzi ba Buja TV ni mwaramutse canke mwiriwe nkuko Benny yabivuze bivanye naho muherereye turabizi ko mudukwikira kanshi abantu bari mu mahanga Benny rabizi ko abantu muri Canada Australie Belgique turabizi ko mudukwikira tutibagiye n'abantu bari mu Rwanda urazi ko hari abantu benshi bakurikira Buja tutibagiye kandi n'abantu bari mu ntara hano mu gihugu cyacu turabizi ko Buja #1 murabizi Benny wambaye neza yes kwa nawe Krista the bad girl ko nabona umenga wajanishije n'ikirere dusanzwe dufise no munsi harakanye guys ku bantu batari Bujumbura imfura yabyutse ngo no wasa ariko ari ibintu bakubujije ariko je n'umuntu umenga bizava bingora kuko ita bad girl umuntu wari we wese Krista I'm bad girl man bad girl Jemo umenga ni fresh tu je la Lion iranona Benny wako karuko akabonye nabivuze izina ry'Imana kandi usanga Jux ngata ari kurushaho kamera izina ry'Imana ugendeye gute kugira ngo ugira ko kandi Bimanda niko bien sana guys amaze imisi nigware ndi muhira urumva kandi namufashije kuza vraiment aragwaye vraiment yego shandagwaye kuko yubashije nuvuga umutumire wanje yes ariko birasa kugenda neza cyane Krista reka kumbere duhe akanya nuvuga umutumire wacu aramutse bakunzi ba Buja yes bakunzi ba Buja ndabaramukije cyane nibaza aho muri hose ko mumeze neza kuko bamaze kubibabwira nanje ndabaramukije cyane urabaramukije mbega ubuzi kwitwa gute Krista uramuzi izina ni mwiza gute kuvuga neza je rero ndaga kuvuga nk'abakobwa nkuko byarananiye niyo mpamvu mbona wivugira ngo nk'akajwe urashobora basanzwe bimereye gutyo Krista usanga kenshi usanga bitaboneka neza mu bantu bivana n'ukuntu umuntu yabitawuriye mu mutwe ariko je mu rumenga ntacyo bitwaye uramuzi izina oranzi zina warazavuze ubona ko yitwa gutega Krista oya mubaze na Benaranzi mubaze geranije ngagasura geranije isura geranije isura guys mubona ari agasura cyangwa ni igisura isura plutôt ni isura ni isura isura amugabo ni igisura ko arabyo izo kwara byubushe usanga yitwa nka Divine yitwa Divine ngo yitwa nka nyine umurabye nka ba Divine usanga ari banini ba Clementine ba Dodo kabisa je mu rumega kubgaje twita Alice yitwa Alice
je nitwa Alice banazira Nati ku basanzwe banzi kuri Nati abandi nabo banzi kuri Vyuka TV kuri Nati bamamagara mama Vyuka nico gituma Nati asanzwe akora ibikorwa bimeze gute Bon ku bintu byo ku marezo sociaux ndongoye Vyuka TV isanzwe ikora ibijanye n'ama gospel bw'abari nk'amafilme y'izindi manuro z'ubuzima busanzwe kandi harimo n'abaririmbyi dushigikira baririmba gospel kugira nabo bazamuke tuheruka kugira ama competition urumva rero nivyo nsanzwe nkora umurongozi wa Vyuka TV kuba bataradushigikira badushigikire cyane vuba turasohora na filme yitwa gukora ejo samedi ni hizosohoka bon ibyo nivyo nkora bisanzwe n'ubuzima busanzwe navyo nyene ndakora ibijanye na business zanje yes ni kibazo nkunze kubaza kumbure abatumire mission ndose umuntu avuga opportunity yo kubaza umuntu mbega Nati arubase Nati arubatse vuba cyane aheruka kubaka maze nka 2 semaines uracapfa ben ahubwo jewe mvuga nawe Nati kwanza ryavuye Nati kubera ndumukinyi w'amafilme ryavuye muri Faraja Group niryo baguhaye niyo bakubatije bivanye n'ukukina wewe twasanga ari nka zapi arabaja mahora bara amafilme filme zo hanze bagaca bahindura mu kirundi kopi mu kirundi n'amazina kugenye nawe oya vraiment jewe mbere nagiswe n'umuntu yitwa Stone ari muri Faraja Group n'abandi barabizi ba Kefa urumva Nati vraiment niho ryavuye hari ikintu Nati yavuze Krista nkamaze amayinga abiri yubatse ego vraiment mini ko umuntu bene uraza kureka dusangire amajambo yes reka ko muri Krista araza kudufasha nawe nyene uno musi nanifuje ko tuyaga kuvyerekeye novuga vyerekeye urugo dusanzwe dufise n'amahigwe Nati wewe asanzwe ari muri 2 semaines novuga mu ndwi zibiri yubatse novuga abana na wa muntu wiwe yamayifuza yuko bazogumana akaramata yes ni ikintu cyitwa gute Krista ni je nafite n'ibintu byamba byanshikiye no byanciye mu matwi ndavyumva ndifuza yuko tuzoza ngato bivuge novuga kuri televiziyo kugira ngo tumve yuko abandi bo bafise ibyo kibazo ko byo byatewe n'ivyo jewe nabonye yes ni kuvyerekeye ukuntu umuntu ashobora kuba yubaka bakamarana umwaka ibiri ukwezi amezi abiri kwazana baratandukanye kandi ubona yuko bagitwarana bakundanye biri bien wibaza ko biva ku kiga Krista Alice wibaza ko biva ku kidohere ko Alice yankuriye kuri Krista kuri Alice era kuri Krista Krista wibaza ko biva ku ki byo Gabenao Jesse ndubaka d'abord Jesse ndubaka byo biva kuki je ndashobora gutanga uko mwene ya ukuvyumva Beni urazi hari twigeze kubiganirako akoreka wenda tubisuremo gatoya hari gihe ukundana n'umuntu kakundana n'umutipe hari papa si runaka ushaka kugeraho cyangwa hari ikintu runaka ushaka gushikako tundavuga ku bakobwa ugasanga ukundanye n'umuhungu utamukunda ariko hari ibintu runaka urondera kuri we target uba ufise kuri we hama iyo mumaze kubana murashaka ukabana nawe utamukunda ni hamwe usanga nyuma y'umwaka umwe umaze kugera kuri bya bindi hacabamo gutandukana gasanga hatanguye kuzamo induru wanashima hari n'igihe mu bana mumaze n'amezi abiri bya bintu washaka maze kwiga avuga ati why not nashaka kumucika nimba hari ibintu yarafise avuga ati ahanye ko twasezeranye turagabura hagati na hagati naho twomara n'ukwezi kumwe shaka divorce urumva kuko ko mwabanye mudakundana mugabo rero hariho hari ibintu numvise ko ushobora kugira mariage ari saza kutubwira ukaca usanga hari ibintu nyene udashoboye mu rugo udashobora gukora mbere y'umugabo wawe umugabo udashobora bidakunda yarakuzanye yibaza ati ebana ni muri cyagiye wagiye utabishatse donc hari ibintu mu profita ko nkuko barukura bivuga cyane oya reka kombre Krista araza kubitomara neza mu nyuri mbega Alice wibaza ko biva ku Kigalise nk'ubu nka wewe ko cisanga biharakora kutumvikana nuvuga n'umushinga nayo wawe mu rugo ni wewe kuruhande nshaka tuvuge ku ruhande rw'umukobwa hanini eje tuzovuga ku ruhande rw'umuhungu mbega biba byavuye kuri wewe uri umukobwa cyane kuko ari gihe natwe sometimes abagabo tudara complain mu rugo yes mbega nk'umukobwa kwiye kwitwara gute cyane biva ku mukobwa bimeze gute Boje nkuko nabibabwiye je ndacari mushasha mu by'urugo
mugabo kandi hariho utuntu tutari duke maze kumenya canke gutahura kuri ibyo mwari muvuze mu bisanzwe umuntu mwarinze mugera kuri etape mwiyumvira ku bana umuntu aravye honyene ibi bintu by'amangagement ya mariage ni ibintu bitoroshe d'abord ni ibintu atari umuhungu vraiment yaguhisemwo bigoye nimba ari mitwe arimwo vraiment harahugera ukabibona ko yari mitwe rero no kuvuga nimba bigenze uko bamaze kubana kenshi bivana ku kuntu babanye imyitwarire umwe wese ko benshi babanye harabaca bahinduka aravuga ati minisha sinye asha narasinye agacata ahinduka uko bayi bakunda muri fiançailles n'umuhungu agaca ahinduka uko yahora afata umukobwa muri fiançailles ivyo rero nivyo bica bituma rero zanduru zitangura no kudahuza Yes kumbere jewe nshaka tuvuge kuri iki kintu Christian ibintu jewe nabwiwe n'umuntu yaragiye kuburana yaragiye kuburana n'umuntu yari yamwagirije yuko yamuteye inda ariko Imana yaramufashije aratsinda urwo rubanza yambwiye ati Beni je naragiye ariko narakwiye ikindi ciko hari ibintu nabonye byatumye niyumvira cyane nka tubwe turarongora turiyangaje vuba tuzorongora ariko nkiyumvira skembe tuzorongora Christian rega jo sikera aho utako ndamubaye nibuze na Beni na Christian Yarushara kamisiko serie Beni fanya wowe Tuxina kuroza ngaho twababiri babiri oya ndorongora very soon Yes urumva Christian acambwira ati Beni nahuye n'umuhungu n'umukobwa biboneka ko umukobwa ni mwiza umuhungu ni mwiza biboneka ko bari bamaranye ikintu cy'umwaka ko umwana bari bafise bisa n'umwana afise umwaka umuhungu yarako asaba divorce abwira ati ndashaka ku divorce na wewe kuko aho bigeze vraiment simbona ko no kwihangana umukobwa nawe akamubwira ati sinshobora ku divorce kandi turazi ko amategeko mu Burundi umwagize nuvuga eta civil bisa ko mwese mu byumvikana kugira babahe divorce umukobwa atavyemeye nta divorce babaha urumva umuhungu acambwira ati basi ndabigusabye mbwira ibyo ushaka tugire divorce vraiment ukingaho kwanze iyo nkuru tutaraheza kuyumviriza divorce si wowe uyitanga cyangwa umuhungu ni wayitanga divorce muyihabwa nabajya bo muri leta mugarumva bayibaha nk'abanje kumvikana murashaka kutumvikana we ntiwemere mugabo babona ko ari ikintu gikomeye barayimuha yego yes kumbure jewe kuntu yabimbwiye yavuyeyo atabonye suite ariko je ndashaka kuvuga ukuntu yariko arabimbwira yariko arabisa umukobwa akabyanga ugati je nta divorce no guha bari bafuye iki rero Kristo umuhungu akavuga ati je nshobora kuguma resista mu bintu gumunkorera gumunzanira abaho gabo mu nzu gumugendana ukazijoro kandi uzi ko dufise umwana umukobwa nawe akamubwira ati none wandonge utanzi déjà ni nk'ivyabakobwa nyine umukobwa yamaze kujya nyine agapiripiri cyo vyumva kuno bameze Beni nico kintu nariko ndavuga nashatse kuvuga umuhungu ararira arasaba ati ndabisabye ko tugira divorce Adisi hari ukuntu umuntu aja kubaka urumva ugasanga hariho erega Beni kubaka uko nagenda byumva abantu ntibanyumve nabi uko nagenda byumva abantu bakuru bavuga ko kubaka umugore agiye kubaka si ukuvuga ngo agiye ngo gukora ngo ibikorwa muhira koza ivyombo kumesa no aba hari inshingano z'urugo z'umugabo we abagomba kwitaho mugihe rero bijya bintu utabishoboye niho usanga hariho tuvuge nk'ibyo bintu bakora vuga gusanga umukobwa yarazana abandi bagabo kwera ko indi inshingano z'umugabo atazikora nk'uko bikwiye agahitamo kuko abakobwa ntago tunyurwa urabizi kuko ntibanyurwa hari igihe nibyo ari ntibanyurwa birashoboka aradusigurira Christian ugasanga uwo mukobwa yo zarazana abo bagabo kwera ko umugabo inshingano z'urugo zatazikora neza urumva bigatuma inshingano ubuvuzi zahe ibintu byo mu cumba cyane ndavuga ibyo mu cyumba bigatuma ashobora kuja hanze kuzana abo bandi sibyo ugasanga ushize kuvuga mu cyumba mu gihe umugabo ataba donye anyugwa kugira anyugwe umugabo wiwe yanyuzwe n'umugabo wiwe umugore urumva bikamutera kuja hanze arabantu baravuga ati ndakuzana ukagira mu gitanda gusa ibintu bya gutyo urumva hari rero usanga abo mukobwa yaragiye hanze kubera kuko hariho n'abagabo bagenda hanze kubera ko abakobwa umugore yazanye atabyo ashoboye urumva rero winibaza ko ari co baba barapfuye kuri jewe kuko sinumva ukuntu umuntu mwagira mariage mubane mubyarana umwana bwa harimo n'akagageso k'uburaya harimo n'akageso k'uburaya ko gufata rero burya niko kanini kaba karimo ubwo niko kaba gafise place kuko gututonyugwa n'umuhungu bari wawe
bariho she bariho babakobwa rero twari ko turavuga babakobwa usanga bagenda kurongorwa bashaga urumva barabaye abamama hari hasigaye gusa ko uyo rero kugira nyugwe n'uwo bari kumwe biragoye aje simvuga ego vraiment twambira no kweli biragoye usanga bigoye benshi nico bivako naho ubundi umuhungu wewe uri umukobwa atamigenderane n'abahungu benshi waruzi atabahungu benshi uzi umuhungu ari wese uko bameze kose arakunyura donc urumva kunyuzwe Uko byari bimeze gute gandi je ko byari bimeze oya je vraiment ndanyuzwe meze neza vraiment nawe mu rugo n'amahoro nyene cyane yari nyene mwakuranye cyane hari abandi yego yari nyene kweli bwa bwa mbere Alice ahuye n'umugabo birashoboka yego vraiment urumva ikintu kiboneka umurabira ko muri no misiga Krista ngo abakobwa mwese ucuvyumva navyo nshite kuvuga hariho nabandi mugabo par exemple ugeze ukiri ngawe nabandi atari kuvanga bari wa mbere mugabo gasanga yagiye mu mutwe yabishize yafashe decision uko nzomusanga akora uko nzomusanga ameze niko murambabarira imvugo ngira nkoreshe baravuga yuko muri no misi ngo bakobwa ngo ingwisugi ngo sigaringa baravuga ati wanyu muraroga abantu babigira ngo umukobwa afite akiri mupya wa wundi ataramenya mbega umuhungu n'umuntu ameze gute uretse je urumva nawe ndi nibake cyane Alice aratwenze urumva rero hari ukuntu biva kuri ivyo bintu gusanga umukobwa agiye kurongorwa n'ivyo nyene Alice yaravuze yaramaze gutakata novuga bwa bukumi bwiwe urumva aza abahungu benshi rero umviriza Beni abahungu hari nk'umuhungu ashaka kuvuga ati jewe Alice aragerageza kutubwira kandi ntutubeshe hari nk'abantu abahungu ashaka kuvuga ati je sishaka kugira mariage n'umukobwa nararyamana nawe ebana mukaja kuyigira mariage aramaze neza urumva bimeze neza rero nanone usanga ingwane z'abahungu adashaka gutwara mutararyamana naco ari ico kibazo sinibaza ko ari ico kibazo cyane kubera muryamanye wowe ukabimwemera ko n'ibintu muyaga mugahuza wowe mumaze kubihuriza ukamwemerera kandi uzi uri suri ko ari wazona gutwara kandi samedi zakagutwara aho ntaho bihuriye no kutanyumva ibintu byumvikana ko Alice byabaye samedi oya je siko byabaye ndiko mvuga muri kaza abandi nzi biba benshi bibuko muga nk'umuntu ugasanga umuntu muri ko muraryamana nta n'umugambi wa mariage muragira none umva bisa na wa undi mwamaze gupanga n'itariki n'ama invitation yasohotse hari abo bishika umva nk'uyo babivuganye bagahuza siyo iza kubimvo yo kuba batohuza mu rugo oya yes kumbere urukurumva yuko Krista bica bigaruka kuri hahandi nifo ko tumenyane eske ninde nge kubana nande nukumenyana kameme urumva umuntu kameye ati ndi kumwe nande Shabeni biragoye benshi n'ingorane yo kutamenyana ari biragoye ari nabandi ngo mu rugo bibagora ari ibintu biba bikora kutamenya umugabo wiwe ivyakunda n'ivyo yanka ugasanga nk'ibintu biramunaniye novuga nko kugira bya bintu tuvyumva iyo ariye cyane ari ibintu tuvyumva amagazi ugasanga biramunaniye umukobwa bikamunanira gusura imbere y'umugabo wiwe murababarira imvugo nkoresheje ariko riko tubiza arindi cyangwa bakoresha sinzi urumva umukobwa ugasanga biramunanira imbere y'umugabo wiwe gusura bikamunanira gusura imbere y'umugabo wiwe cyangwa umugabo bikamunanira Beni aho ntisino kwibaza ko ico ni ikibazo gihora kiba mu ngo bakiri bashasha bakibana usanga bagitinyana urumva akavuga ati mana ndahema gute twicaranye na madamu kweri usanga kandi birafatanye no kuba n'ukuntu mwari mubanye muri fiançailles hari abantu no muri fiançailles usanga batugurukirana ugasanga ntibafina nta blague bagira uyo rero umva mubaze kubana aguma gutinya ntashaka kukuyugurura ko ngo asure kuko asanzwe ari kubizi ko basura birumvikana yes ariko nizere yuko nivyari kuye ko ari ibintu umuntu yotinya Krista amaze kuba arundi yambwiye ati ifo kwanza kumutwarana ifo kwanza mukira n'ubugenzi hagati yayo mbere gutwara umuntu murabanza mukaba bagenzi mukaba inshuti mukaba basheri urumva umva kubera byose aho rero aranaba namuvyara wawe arabana nande wawe urumva gusura vraiment kica kibi ikintu coroshe bica vyoro bishaka bikorohera rero bandi nasanze arundi rugo nasanze umugabo mesera amasuvete umugore wiwe hari abagabo bimeze uko genda muzi kubiva kuri vya bindi usanga umugabo atahura
akamenya ivyo biri byo kubugenzi Beni, je ndamuzi. kandi nabigira ngo kubera yuko ngo yamufashe nabi Beni, je ndamuzi Narabajije umugabo ambwiye si ati, umurundi. niko nyene tumeze je namereye ndamufashe umugore wanje vyose uwo ndi si umurundi kweli namujua Biragoye. vyumwa hivi Ivyo bintu sivyo yatawaza n'abana nk'iyi minsi turimo yoyo abantu bagenda kurongorwa barababwiye asha ugiye mu mugura barara baruko brandi sawa bakubwiye abantu barabameze gute Kristo baranakubwira ibintu bamva nubwo bati ibintu ubwo atugiye mu rugo abantu barara bambaye ubusa barabikubwira abantu benshi bagenda barababwiye ibintu byinshi abamama buvure Imana ishimwe basigara abantu usigura bakabasigura bakagenda mu rugo z'ivyari vy'ikigera urumva rero ivyo ubigize nibaza ko iba ari ingeso yiwe aba bishatse uko nyene ariko mu bisanzwe kawaida nko kubikora uko nyije mu rumenga nta kibazo giteye Kristo umugabo wagukunda akagufasha kukumesera amasuvetmo apana bubu ubu nibikunda akamesura nyene mu kirundi nibikunda akamesura akagufasha uyu atakuwa siwe murundi oya jubanje kuvyumva gute birakunda kumesura nyene mu kirundi bamuhaye bamushize mu icupa ndabona uwo mwanya kwanza yokura he uwo mwanya wo kumesura none impuzu niyo zimesura kwa naho iyo bari umuntu yirirwa muhira nivyo ukunda none aho impuzu nasuve zimaze kwanza bakuri jewe vyongora nico gituma ndacina bibajije why gute sio warundi hao ariko abandi barumva ko bobikora iyo wabonye siwe wabikoze si umurundi wabonye abakongomani abakongomani babikora baza ko abakongomani babikora ikwereke gakristo man umukongomani arakunda umukobwa arakunda umugore wiwe akumva ko ibintu byose nyine akubwira nirigi arakubwira niriyayi mwana mviriyayi ese kuba yabikoze ko bidakwiriye canke yabikoze kuko bikwiriye azi agaciro aho umugore wiwe canke valeur ashaka mbega nka Kristo urabaze none nka riserekana bazi arisi none wewe dufate ujya mushingana amasubetima y'umuntu oya ivyo bintu ntavyoshika mu ndero kirundi twe twarezwemo wewe ahubwo umugore ni wo mesura ibintu by'umugabo ni wo mesura iby'iwawe ahubwo akuza yabaruhutse kumesa abaruhutse koza ivyombo abaruhutse gukoropa inzu hama umva garuka bikore gute baba ndiboza amasahani nabo nabajya sibo hajya benshi bavuga ngo babarahabaye imiti Beni hari sinzi tuje ku mpande zombi haraho usanga ibyo bintu ari byo atari kuvuga ngo umuti ahubwo umuhungu nyine akunda birashika abahungu bashaka kugira mvuge kuvya kuri vya bintu byo kumenyana n'ubugenzi murakagufasha ubuzi bwo mugira ubwo bugenzi buragira limite hewe mugabo niyo carenza buragira limite kandi si misi yose n'imiburi baragwaye ariko je Kristo je nibaza yuko nkaje umusi jewe ndifuza yuko musiragiza umugore tukabana mu rugo ndibona umenga kumufasha kumesura ndi muhira na rosa kanya kukoza amasahani turi babiri mu rugo atabana bakuze dufise umenga no bikora ben ntabyo gukora for real je kusubira navyo gukora kumufasha twabikora abahungu turi gentil ivyo benshi barabivuga nkuko wo bivuga bamaze benshi barabivuga amaze kurongora izo mpamvu birahinduka mu rugo aca hinduka birahinduka kuko urumva ahubwo hari ibintu c'umugara mbere utabukinamenya nuko wigeze no kubikora dusubiye inyuma mu bice bibazo jewe narifise uwo mutima kubikora ariko ndashite muri ndahindutse biva kuki hari ibintu vyiza umuntu ahindukamo n'ibindi bibi umuntu ahinduka n'ivyo bintu vy'akazi wewe wazanye umugore uzi ko umugore ari wa akora akazi ari wakora ibi urumva rero ivyo uvuga ngo uzoza uroza ivyombi mu mutwe uca ubikuramwo ntumenya n'ukuntu vyavuyeyo none kubikuramo udufasha kugira ngo biveyo niwe mudufasha kugira biveyo d'abord kwanza uwo mukobwa niwe wanagufasha wanashima kuko uyu mukobwa niwe abaze ati nzinduka noza ivyombo nzinduka nkoropa nzinduka mfasha umugabo ndamutegura agende ku kazi nimba urirwa ngaho nzinduka ndavyuka ncana dufungure none ivyo umugabo arinze abikora ese ko umukobwa kweri yoba zicamuzanye byatari kweri niba abakobwa batagira isoni nyene yes ariko ku rundi ruhande ico dutanga conseil imeze gute Kristo Tako tuvuga kuvye twavuze ibintu byinshi cyane byo mu rugo n'aba jeune marié mbega wibaza yuko kugira ngo urugo rumere neza bime biva kuki benshi bibaza yuko ari vyene ariko ndavuga byo gufashanya mu rugo ivyo gukreba ubugenzi aya uje mwashaka kubikora mugabo ubwo
ntiruhagaze kuri ibyo none nka Alice amaze nka 2 semaines arabirirwa barabibakorera hewe hanze bakabogereza ivyombo bagira niba naona kori barikosha ivyombo banafura indani ngumi kazamu umugore ngo reka kajya ngo nyenge ngo inzinzi na nyene ngo reka wa mukobwa ngo rero utayabona ivyo rero urumva sivyo vyubaka ivyo vyubaka nka conclusion Krista ku ruhande rwawe gute Bon, je kuko wavuze ku kintu cyo kuvuga yuko kuko hano batanyurwa kutanyurwa no vuga mu cyumba je nibaza ko biracyari hasi urumva biracyari hasi kandi foko hari ukuntu nagajega numva bavuga ko umwana yaganiriye n'umubyeyi bituma hari ahandi hanagera nk'ubu unye ndashaka ko naraganiriye n'umubyeyi wanje akambwira tuzitwara nkaba ari byo nkigenderaho mu gihe rero tutariko turabivuga hari ingo ziriko zirasambuka ubu unye kubera donc umugore usanga Alice ugasanga nabyo yiziye mu buriri umugabo akagiye hanze cyangwa se umugabo nabyo azi Alice agiye hanze na Karoro ntago umwana w'Imana inguru urumva haleluya amina urumva je nibaza ko hobamo nuvuga gute nk'ikintu cyo abahungu abagabo mugire mwite ku bagore banyu neza inshingano z'urugo zikore neza nawe mukobwa canke mugore inshingano z'urugo muri rusangi canke oya no izo navuze bazumvise abikore neza kugira ngo erega hari ukuntu ashobora kumutwara Alice wenda atabizi ariko umunga abizi akamwigisha ugati ababuse ari bibamba bose ari bibamba okay bose ari bibamba nabyo nzi ibyo bose ari bibamba bacarondera Juma Jux akaza kweterwa bose ari bibamba naho baca bavugana akavuga ati eba shiri tufanyaye shiri tubigenze gute urumva ariko kama mimi nabijua afu yabiju ugaca umutererana si sawa ntamwe usanga ingo zasambutse vugana umbwira ati sheri ikora iki inye ndashaka ko nkorera iki ubwo byo byabisengeje kabisa kubera muba muganira ari uwiwawe ndashaka ko nkorera iki ndashaka ko nkorera iki ndashaka ko ngirira uko nimba utabizi naho wabigenza uko mubana neza ku mahoro kuko nimba ari ibikorwa byo muhira muhira warateka waroze ibyombo azigira bindi warabikora iwanyu no kuvuga kenshi ujya kurongorwa kubera ko ugiye gushaka urugo rwiza abana uworora umuryango urumva rero mu gihe naho naringejeje Alice ku ruhande rwawe gute ibyo Krista yaravuze n'ibyo biri amfete mu ncamake mu ijambo rimwe babyita kuyaga urugo no kuyaga abagabo benshi abagore benshi birirwa barafata ingingo zo guta abagabo babo birukira amadivorce birukira ibintu byo kubandagaza hanze abavuga mu miryango bavugana mu bagenzi benshi birirwa barabyifata nk'ukuntu kubera kutamenya ikiyago amfite urugo rugizwe n'ikiyago akantu kose n'ikiyago kugurukiranirana ukambwira je nshaka iki nshaka uku shaka uzuragira uku shaka donye mukayaga iki nico kindyohera iki nikindyohera bo nshaka uzuragira uku n'ukubwira shaka uzurisiga nyene je ako kanobwira ivyo by'amawanja akakawanja kukusinda gakunda nkunda kawanja sinkunda mukorogo rabu wihebe nzogukunda ndakunda umukobwa atisiga donke nikiyago kaba wa wundi nyene ya nikiyago nimba ari ikintu ubona adakora wowe ukunda ufise ubona ku bandi bantu imbere yo kuja kwifuza abo bandi bantu bimukorere nimukunda abagore cyangwa abakobwa bari smart mugire smart abegwa nkuko ukunda ujya abegwa nyene nikiyago gusa jishara kubona ndugwa yes ariko rero turavuga na Krista mbega wowe ubuko nijyana mariage insha Allah muri ok vuba cyane vuba cyane bose kumenga deception man deception je reka kumbwira ibintu bya mariage bimeze gute tuvuge tugufashe oya baragahebye pole sana mbe byageze gute no nabyo yamuhebye yo babaruye yazi gatoba urumva rero je sinaba birashika gakunda ukumva ko ufite umutima nyine wo gukunda kandi nibyo bintu namagaruka kuri minotesikaga na mapenzi
kuko imana waramaze gukunda Kristo apana bisanzwe baramaze guhemukira baramemukibaze nk'umuja makuru nkira invitation mariage manu uzi ngo umukunda byatari ukazona gwa invitation mariage ndazobona ko ari kuri indi zina nka indi zina nk'indi zina nka Dorine hari wari witeze Bella urako kwiyahura kimanika ngeno bigenze mugabo man nje ndumva nanarira gusa Polisa yakiruko nyene nta kunda ariko nizere ko ari benshi ndakunda kandi sana ukabasiyeze nyene byatari gusa abantu babona ngene nindagasazi man nje ndababara urukundo rurambabaza byatari gusa kandi urafuha uwo turi kumwe ubu ni bon yes kumbura umvise kose Alice ariko urumva ko Alice ataranyugwa byo Bella ko aramubwira ntabyaremera Bella we ku ruhande rwe yageje kudusigurira bamwe yakambita cyaritize yuko babwira ko ari we ariko yasanze ari Beni wabitahuye nabi en fait yari kuntu muvugana uri siri ko mukundana basi mwarigeze kuba mukundana wibaza ko umuntu muga ntibihere bikaguma ari kaguma muri mwari mukundana gahewe mwari mukundana none gahewe aho yitwari basi umukunda basi je ndamukunda abizi ko ndamukunda abizi abibwiwe ni akavyikeka basi narabimubwiye ingorane y'abakobwa rero niyo ko munasema unasikia kama barako unasema ukavuga umuntu Beni ndagukunda yinde na Jux ndagukunda ukabivuga nkabyumva nka Beni ngaho uramubona ukavuga ati Beni yahaza kumbwira twaramaze gutandukana nawe dukorana nje ndagukunda naramaze kwirongorera ubundi Beni wewe ntazi ko ufite ibindi vyumviro mu kirundi bavuga ngo agaho kari kundi karahandurika mbega uca nibaza mbega Alice yabifashije umugabo we kugira ngo ayimubwire warayimufashije je naba nabimubwiye ko ndamukunda yumubwiye muri munsi umunsi wa mbere Alice umunsi wa mbere abikubwira ko agukunda warayimufashije mubwira abikubwire cyane umunsi ambwira ko ankunda ntaje naramubwiye ko ndamukunda umvirize rero ndaguhanura bandaguhanure kuva uko wahereye mubwira ko mukunda kuva mugitanga mubwira ko mukunda uzucika intege muri buraca barakubwiye yugumizaho kirasi kumwe bebe uzucika intege uzavuga ati ndagukunda naho muzosaza bana bimwe by'abakobwa arongorwa amaze kubyara umwana umwaka hanza kwa mutishafu nini utagutsa nabi iyiteho gume wambaye neza usa neza ngati bebe Alice yavuze ugasanga Krista kera yarasokoza ariko ubunye umushatsi yasigaye agisokoza yes kumbere bitabura bakuze kumbere twavuganye byinshi je ku ruhande ndavuga ati uri umuhungu uri muri fiançailles cyangwa ubwira uba engagé ba wewe utahuri uriwe hama umenye ivyo urimo n'ivyugiye kubamwo hanyuma mu rugo muzobifashijwe n'Imana sivyo na Alice n'ubundi na cyane izogenda neza cyane tuzosubira naho gutaha Krista kuri micro na Beni kuri micro mutumira witeka yari Alice nitwa gutumira urubundi ndazo twita party 2 ndamukenera ari ibintu ngene ko tuganira nkuko Krista nabivuga turifuza yuko mukwandika ivyimviro byanyu bitekerezo byanyu yes kumbure mwandike muri commentaire hama mubyo mushaka kandi twibutsa yuko tubura abantu bake kugira ngo dukwize bya bihumbi 100 by'abasubscribers kugira turonke agashimwe ka Silver mwibagira kandi kugira subscribe kandi mutumira n'abandi bagira subscribe tuzosubira naho gutaha fyonda kuri kajya kantu ka harabantu subscribe kandi tutibagira twabonye na urambaye ego n'umupira wa Zuka TV ni channel ego naho nyene bagende subscribe naho nyene bazabasanga amajyana murabe ibikorwa byabo bakora neza cyane ama interview atandukanye kabisa karibu cyane mudushigikire natwe ya murabibona namwe tuzosubira rero naho gutaha tugire bye twese bye